Muy buenos días, amados amigos. Ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha n'abariko baradukurikiranira kuri radiyo. Kuri jewe ni ihigwe rikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere kuva ku murongo w'icumi na rimwe kugeza kuwa 20, aho Yohana intumwa avuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Riti, ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, n'i Simuruna, n'i Perugamo, n'i Tuwatira, n'i Sarudi, n'i Filadelufiya, n'i Laodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo bitereko kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwaka utukujwe n'umuriro. Ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afite inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze nshyira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima. Nari narapfuye, ariko raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Amen. Mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanya mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi, ibitereko kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ibintu vyabaye, ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ivyo nivyo tubwirwa ngaha na Kristo ati, wandike ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Nukuvuga ibintu vyamaze kuba, ibiriko biraba, hamwe n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Kugira ngo dushobore gutahura iki cigwa cyacu, kandi dushobore gutahura igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, arico ari gitabo c'ikinyegezwa c'ibanga ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi kikaba ari igitabo cyanditswe mu buryo bw'ibigereranyo bw'ibishushanyo, kandi ibyo bimenyetso, ibyo bigereranyo birafise insiguro yavyo. Kandi kubera ko iki ari igitabo cy'ubuvugishwa, insiguro yacyo nayo nyene ni insiguro y'ubuvugishwa. Kugira ngo dushobore gutahura neza iki gitabo, dutegerezwa kumenya yuko ari uguhishura kwa Yesu Kristo, ariko guhishura kwarungitswe ku ishengero rya Yesu Kristo. Uko guhishura kurungikwa biciye mu mumarayika wiwe. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 3 haravuga hati, uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe
ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Uku guhishura kuri mu byahishuwe ariko guhabwa Yohana intumwa, uku guhishura kwarungitswe na Yesu Kristo akurungika biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Haravuga hati yashingiye intahe ibyo yabonye byose, nibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa ubusoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana kuri muri iki gitabo, kuko iki ni igitabo cy'ubuvugishwa kandi kirimwo ubuvugishwa bwose, ubuvugishwa bw'ibintu bigiye kuzoba. Icyo nicyo gituma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, muri ibi bishushanyo byo mu byahishuwe, aha hakoranira ubuvugishwa bwose bwo mu isezerano rya kera hamwe n'ubuvugishwa bwo mu isezerano rishasha. Aha harimwo ubwo buvugishwa bwose bwashyizwe ngaha muri ibi bigereranyo ibishushanyo byo mu byahishuwe. Icyo gituma muri uku guhishurwa kuri mu byahishuwe, ukwatanzwe na Yesu Kristo akagutanga biciye mu mumarayika wiwe, akaguha intumwa Yohana, aha tuzobona ko ibintu iby'umuvugishwa Yesaya yavuze, cyangwa umuvugishwa Yeremiya, cyangwa umuvugishwa n'Imana Ezekiyeli, cyangwa umuvugishwa n'Imana Maraki, cyangwa umuvugishwa n'Imana Zekariya, cyangwa umuvugishwa n'Imana akaba n'umwanditsi wa Zaburi Dawidi, cyangwa umuvugishwa n'Imana Mose, cyangwa umukunda wacu Mwami Yesu Kristo, ngaha tuzohasanga ubwo buvugishwa, tubusangeho mu buryo bw'ibigereranyo by'ibishushanyo. Reka turabe bumwe bumwe mw'ubwo buvugishwa kugira ngo tubone ishusho isesuye iboneka neza. Nimuraba umuvugishwa n'Imana Zekariya, ngaha ariko aravugana n'umumarayika ariko aramwereka ibi bintu. Aravuga mu kigabane cya 4 umurongo wa mbere, aravuga ati maze umumarayika twavugana aragaruka arankangura nk'uko umuntu akangurwa ava mu itiro, arambaza tubona iki? Ndamwishyura ntimbona igiterekwa kw'amatara cyose gicuzwe mu izahabu, umubehe wacu urahahera hejuru, ushamitse kw'amatara ndwi, kandi ayo matara ari hejuru kuri wo, rimwe rimwe rifise umuheha yose uko ari ndwi, kandi impande zombi hari ibiti by'imyelayo bibiri, kimwe iburyo bwa wa mubehe, ikindi ibumoso. Ubu naho nimurabe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere umurongo wa 13, haravuga hati kandi hagati y'ibyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikirizo umukanda w'izahabu. Aha turahafise ibyo biterekwa kw'amatara ndwi cyangwa amatara ndwi ari ku giterekwa kw'amatara, kuko iki giterekwa kw'amatara cyo muri Zekariya gishushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi ibi biterekwa kw'amatara ndwi canke imiheha indwi ngaha ishushanya ibihendwi by'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ubu naho kandi turabe n'ibiti by'imyelayo bibiri. Bivuga yuko muri buri ruhande rw'igiterekwa kw'amatara hari ibiti by'imyelayo bibiri. Haravuga hati kandi impande zombi hari ibiti by'imyelayo bibiri, kimwe iburyo bwa wa mubehe, ikindi ibumoso. Umuvugishwa n'Imana Zekariya ntiyatahura icyo ibyo byasigura, araheza arabaza. Kandi mu kigabane nyene cya 4 umurongo wa 11 mukabandanya muri Zekariya haravuga hati maze ndamubaza hirya myera yuko ari ibiri, umwe uri buryo bw'igiterekwa kw'amatara uwundi ukaba ibumoso, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwira kabiri, ntajya amashami abiri y'imyerayo ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri, akikamuramwo amavuta asa n'izahabu asobanurwa ate? Arambaza atajya uko asobanurwa. Ndamwishyura ntuyaye mugenzi, arambarira atajya ni bamwe babiri barobanujwe amavuta bama bahagaze hafi ya nyene isi yose.
ni ukuvuga yuko ari abantu babiri ngaha, abasigwa babiri bama imbere y'ukugaragara kw'Imana nyene isi yose. Ubu naho reka turabe abasigwa babiri ngaha mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 3 kabandanya havuga hati, kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Aba bashinga intahe n'ibiti by'imyara bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri vyama imbere y'Imana nyene isi yose. Murabona bimwe nyene umuvugishwa n'Imana Zekariya yabona hariya, ubu naho ngaha vyashizwe mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Kandi ugushitswa kw'iki giterekwa kw'amatara kiriko amatara ndwi ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo ririko riraca mu ntambuko zaryo ndwi canke ibihe vyaryo ndwi. Ivyo bihe bihwana n'ikibanza c'ahera c'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe. Rero turabona ko iruhande y'igitereko kw'amatara cyangwa ikijya kw'amatara ko haba ibyo biti by'imyelayo bibiri, ari byo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 11. Arabasigwa babiri bama imbere y'ukugaragara kw'Imana, abo n'ubukozi bwa Mose na Eliya kugira ngo bugaragarire ku isi. Ubwo bukozi mu ijuru bushushanya abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli. Rero turashobora kubona ko ibintu biri mu ijuru, mu ngoro y'Imana mu ijuru, ivyo bitegerezwa guhindukira ukuri ku isi, bikagaragarira ku isi mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe. Ico nico gituma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nimurabe mu kigabane ca 4 naho nyene turahasanga ikintu ngirakamaro cane. Ikigabane ca 4 umurongo wa 5 haravuga hati, kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imurindwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe. Aha turahafise igitereko kw'amatara bundi bushasha, ariko aha ni hariya mu ijuru. Aha turahafise amatara ndwi yaka k'umuriro, nizo mpwemu ndwi z'Imana. Rero nimurabe ingene mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ivyo bihindukira kuri mu ntambuko ndwi canke ibihindwe vy'ishengero ry'abanyamahanga, aho igitereko kw'amatara n'amatara yaco ndwi. Buri tara rifise urutambi rudometsweko umuriro w'Imana, kandi uwo n'umumarayika n'umwe wo muri buri gihe yuzuye mpwemu yera adometswe k'umuriro w'Imana. Kandi biciye muri iyo ntumwa umucyo wa Shekina Yesu Kristo yaba ariko araboneshereza hagati mu ishengero ryiwe. Nimurabe ingene hagenda harahindukira kuri mu ishengero rya Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, hagenda harahinduka kuri ibintu vyose biri mu ngoro y'Imana mu ijuru, nk'uko mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo. Tubona ko hari ibintu byo mu ijuru bishushanirijwe mu bintu Mose yubatse akabishyira imbere mu ngoro. Turafise igitereko kw'amatara mu kibanza c'ahera. Ico ni ishusho n'urugero gishushanya ayo matara ndwi adometswe k'umuriro mu ijuru, arizo mpwemu ndwi z'Imana. Kandi mu ishengero rya Yesu Kristo ayo ashushanya ibihendwi n'intumwa zo muri buri gihe zidometswe k'umuriro wa mpwemu yera. Reka kandi turabe mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 5 umurongo wa 6 ahavuga hati, mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze,
uwo ni Kristo asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Rero murabona ingene Yesu Kristo umwagazi w'intama afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Amahembe ndwi n'intambuko ndwi canke ibihe ndwi vy'ishengero, inyonga ndwi, amaso ndwi nayo n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi. Amaso, inyonga ashushanya abantu bafise amayerekwa babona kure, abavugishwa. Rero nimuraba ingene Kristo mu ishengero ryiwe yagumye ariko arahindura ukuri, agaragariza mu mubiri w'umuntu, mu biremwa abantu, ahahindurira ukuri ibiri mu ijuru, mu ngoro y'Imana mu ijuru. Rero Kristo n'ishengero ryiwe ngaha aboneka ariko arahindura ukuri vyose ibiri mu ngoro y'Imana mu ijuru. Ico nico gituma nk'uko ugushushanywa kw'ingoro y'Imana mu ijuru, ngaha kw'isi uko gushushanywa kw'iyo ngoro kwari he mu gihe ca Mose, uko gushushanywa kw'iyo ngoro kwari mu ngoro Mose yubatse. Ico nico gituma ibimazi vyatangirwa ngaho mu ngoro vyaremegwa n'Imana, kuko ivyo bimazi vyose n'amaraso y'ivyo bimazi yaba ariko aratuma urutoki yerekeza ku kimazi gitunganye cyari kuzoza hanyuma, arico cyari kuzotangwa na Mesiya, ariwe yerekanywe na Yohana umubatizi, amwerekana nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Ariko imbere y'uko hashika ikimazi gitunganye, ihanga ry'Abayeburayo bari bafise ivyo bimazi bimara igihe gito, biriko birerekana yuko hanyuma mu nyuma ko hazoza ikimazi gitunganye. Ico nico gituma ivyo bimazi vyakora hagati mu ihanga ry'Abayeburayo, bo bari bafise guhishurirwa kw'ivyo bimazi n'ingene vyakora, vyaremegwa n'Imana, kandi icaha c'abantu caratwikirwa n'amaraso y'ivyo bimazi. Turashobora kubona rero ko ivyo bimazi navyo ubwavyo vyari biriko biratanga ubuvugishwa, bivuga yuko umunsi umwe hazoza ikimazi gitunganye, kandi hamaze gushika ikimazi gitunganye, guhera ngaho ibitari bitunganye vyategezwa kuba gute gukugwaho. Ico nico gituma igihe Kristo yagaragara, Yohana yaramwerekanye nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Ntiyamwerekanye nk'umwagazi w'intama w'Imana utwikira icyaha, ahubwo ukizimanganya ukagikuraho, kuko ivyaha by'abantu imbere y'urupfu rwa Kristo, ivyaha vyabo byari bitwikiriwe gusa n'ivyo bimazi. Ariko igihe Kristo yapfa, yarakuyeho icyaha, we yishize ku ivyaha vyacu, yishura ivyaha vyacu, kandi ingero y'icyaha ni urupfu. Ico nico gituma Kristo yadupfiriye twese, kugira ngo twebwe dushobore kubaho ibihe bidashira. Mu gihe umubiri wacu ufatika upfuye, we azotuzura, atuzure turi mu mubiri uhoraho. Rero nimurabe igihe Kristo yapfa, ivyaha vya bamwe bose bo mu isezerano rya kera bari barashikaniye Imana ivyo bimazi, ivyo vyaha vyabo vyarakuweho. Kandi kuva ku rupfu rwa Kristo n'izuka ryiwe no kuduga mu ijuru kuvaho ukabandanya, aho ntihari hagikenewe kandi ivyo bimazi vy'ibitungwa, kuko aho imbere y'Imana hari hariho ikimazi gitunganye cyatanzwe, kandi amaraso y'ico kimazi yajanywe mu ngoro y'Imana yo mu ijuru. Umukunda wacu Umwami Yesu Kristo, kubera ko kandi yari umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, ntiyatwaye amaraso yiwe mu ngoro yari iri Yerusalemu, ahubwo amaraso yiwe yayajanye mu ijuru nyene ubwaho, mu ngoro y'Imana mu ijuru, ayashyira ku mutemere wo guhongerera ko wo mu ngoro y'Imana iri mu ijuru. Yinjiye mu kibanza cyahera cyane, yicaye iburyo bw'Imana, amaraso yiwe yashyira ngaho, kugira ngo avugire umuntu wese yizera Yesu Kristo nk'umukiza wacu, akoze ibyaha by'uwo mu maraso ya Kristo, kugeza hamaze kwinjira uwa nyuma mu barabo bafite amazina yabo yaranditswe mu ijuru,
mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Y luego, Cristo terminará hanyuma su Kristo obra azorangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru nk'umuherezi mukuru, como hacía el sumo nk'uko umuherezi sacerdote mukuru nawe del yabikora pueblo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, ku munsi w'impongano. We yarinjirana amaraso y'impongano y'isuguru y'impene, y esparcía. akayamijagira akoresheje urutoki rwiwe ku mutemere wo guhongerako Estaba sobre el arca del pacto. waba uri ku isanduku y'isezerano. Ku mutemere wo guhongerera ko haba hari abakerubi babiri ba zahabu, umwe ibubamfu uwundi buryo, kandi hagati y'abakerubi babiri ba zahabu haba hari ukugaragara kw'Imana, kuko uwo mutemere wo guhongerako ushushanya intebe y'Imana mu ijuru, niyo washushanya. Kandi hagati y'abakerubi babiri ba zahabu aho haba hari ukugaragara kw'Imana. Así como en el cielo, nk'uko mu ijuru encontramos tubona el trono, ko hari intebe y'Imana, encontramos también kandi byongeye turahabona n'abamarayika bakuru b'Imana, Gaburiyeli na Mikayeli, umwe ari muri buri ruhande. y ahora vean Cristo Rero nimurabe, Kristo yaraduze mu ijuru aduganya amaraso yiwe bwite, ayashyira ngaho ku mutemere wo guhongerera ko, hashyira amaraso yiwe ku mutemere wo guhongera ko. Kandi mu yandi majambo, ku ntebe y'Imana aho haravuye imbabazi ziraguka zishyika ku bwoko bw'ibiremwa abantu guhera igihe Kristo yaduga mu ijuru. Kandi izo mbabazi zagumye ziriko ziraguka zirungikwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu iyi myaka 2000 yose. Kandi ivyo bizomba gutyo kugeza hinjiye uwanyuma mu batoranijwe n'Imana, mu bana b'imfura b'Imana, kugeza hinjiye kugeza ku wanyuma wo mu bagize ishengero rya Yesu Kristo. Aho ni kugeza hinjiye uwanyuma wo muri Isirayeli yo mu ijuru. Nk'uko hariho Isirayeli yo ku isi, ariyo yari ifise ingoro yo ku isi, hariho na Isirayeli yo mu ijuru. Kandi ingoro ya Isirayeli yo mu ijuru ni ingoro iri mu ijuru, aho Kristo yagumye ariko arabavugira. Kandi nayo ubwayo Isirayeli yo mu ijuru nayo nyene ishushanya ingoro iri mu ijuru, nk'uko ihanga ry'Abaheburayo naryo ryari rifise ingoro hagati muri bo. N'ihanga ry'Abaheburayo naryo nyene rishushanya ingoro iri mu ijuru. Ni ukuvuga ko Isirayeli nk'igihugu nayo nyene ni ingoro. Nico gituma ifise canke yari ifise ikibanza c'ahera cane ariyo ngoro yo bari bafise. Yari ifise n'ikibanza c'ahera ariho i Yerusalemu, yari ifise n'ikibanza co hanze ari bwo butaka bwose bwa Isirayeli. Turashobora kubona rero yuko Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero rya Yesu Kristo, ari bo bana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru. Iyo Isirayeli yari ikeneye ikimazi gitunganye gikuraho icyaha, kandi Kristo niwe ico kimazi gitunganye gitangwa ku bw'icyaha. Yohana Mutagatifu yari yarabonye ibintu byose byari byarabaye muri ico gihe, mu gihe cyo mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi byongeye yariko arabona n'ivyariko biraba bibera hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, muri iyo ntambuko aho abigishwa intumwa aho zari zikiri nzima, bari bakiri bazima, kugeza aho ubwa nyuma hasigaye Yohana Mutagatifu wenyene, ari we yabaye uwanyuma w'umuntu umwe mu bigishwa, kandi niwe mwigishwa umwe rudende yishwe n'urupfu rusanzwe rwo karago, abandi bishwe nk'abamaratiri. Rero turabona ko ibintu vyabayeho imbere y'intambuko ndwi canke ibintu vy'ishengero ry'abanyamahanga. Yohana yarabibonye, yarabibayemo, yarabiciyemwo, kandi yarabimenye, kandi yarabishingiye intahe. Rero hariko haratangura ibintu bihwanye n'intambuko ndwi canke ibintu vy'ishengero ry'abanyamahanga. Ivyo mu minsi ya Yohana intumwa, igihe yaronka guhishurirwa kuri mu vyahishuwe, ivyo vyari vyaramaze gutangura kuba, kuko igihe ca mbere c'ishengero mu banyamahanga cyatanguye mu mwaka wa 53 wo mu gihe hamaze gutangura iyobokamana ry'Abakristo. Kandi Pawulo Mutagatifu yabaye umumarayika ntumwa wa mbere w'ico gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga.
el ángel del Señor rero Jesucristo, umumarayika w'umwami Yesu ese Kristo portador niwe yari afise azanye uku guhishurirwa kuri mu byahishuwe kugira ngo uku guhishurirwa aguhe intumwa Yohana mutagatifu. encontramos que turabona ko la revelación ari uguhishura kwa Yesu Kristo para la iglesia. guhabwa ishengero rya Yesu Kristo. Hemos visto cómo en el libro del twabonye ingene mu Apocalipsis gitabo cy'ibyahishuriwe se Yohana reúnen todas las hakoranira profecías ubuvugishwa del bwose Antiguo bwo mu isezerano rya Testamento, kera en el n'ubwo mu Nuevo isezerano rishaje, por los profetas, ubwatanzwe y por n'abavugishwa Cristo de n'ubwatanzwe n'umwami Yesu Jesucristo, Kristo wenyine ubwiwe n'abigishwa ba Yesu Kristo. Vean una profecía de Jesucristo, ni muri abo buvugishwa bwa Yesu Kristo la cual aparece de nuevo, aribwo bundi bushasha buboneka no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. pero esta profecía también fue ariko ubu dada buvugishwa kandi por el arcángel Gabriel, bwaranatanzwe n'umumarayika mukuru y fue Gaburiyeli, mostrada por el kandi arcángel Gabriel bwerekanywe al n'umumarayika profeta. mukuru Gaburiyeli abwereka umuvugishwa n'Imana Vamos a ver Daniyeli. esta profecía. Reka turabe ubu buvugishwa. Esta es la profecía Ubu principal. n'ubuvugishwa n'Imana nyamukuru bwo mu gitabo cy'umuvugishwa Daniyeli, ubuvugishwa bukomeye cyane. Miren, en el capítulo 7 de Daniel, nimurabe mu verso kigabane 13 cy'indwi muri en Daniyeli adelante, umurongo dice, miraba yo en la visión de la noche, wa 13 kabandana haravuga hati, kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntyambona haje usa n'umwana que w'umuntu vino hasta la anciana azananye de n'ibicu días, byo ku ijuru, y le aza hicieron kuri wa wundi acercarse wa mbere na delante mbere, de él. Y le baramumushikiriza fue dado dominio, acahabwa gloria, inganji y reino, n'icyubahiro para que n'ubwami todos los pueblos, kugira ngo amoko naciones, yose y n'amahanga lenguas n'abavuga le sirvieran. indimi zitari Su zimwe dominio bamusabe. es dominio ingoma eterno, yiwe n'ingoma que nunca itazovaho, pasará, y su reino kandi ubwami uno que bwiwe no será ni ubwami destruido. butazohangura. Luego en la profecía de hanyuma mu Jesucristo, buvugishwa bwa Yesu Kristo en el capítulo 24, mu kigabane cya 24 umurongo wa 30 muri Matayo haravuga hati, ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. ni ubuvugishwa bumwe bwo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'ibicu. mwebwe muzobona yuko ubuvugishwa bwa Yesu Kristo nabwo nyine ubwo buvugishwa buraboneka mu isezerano rya kera, kandi Kristo yabuzanye burimo umuco mwinshi mu isezerano rishasha. hanyuma abigishwa nabo nyene, intumwa nazo nyene zaravuze kuri ubu buvugishwa nyene, kandi zaratanze umuco mwinshi ujanye n'ubu buvugishwa. hanyuma naho igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gikoraniriza hamwe ubuvugishwa bwose, kandi kirabupfunyapfunya kikabushira mu bigereranyo biri mu byahishuwe. rero nimurabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'indwi kugeza ku w'umunani haravuga hati, iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. niko biri. amen. bazoborogeshwa nawe. kandi Kristo yaravuze ati, bazobona umwana w'umuntu. ati, buno ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. kandi haravuga hatazotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. kandi abamarayika biwe barungitswe kugira ngo begeranye abatoranijwe biwe n'ibiti by'imyelayo bibiri. ubukozi bwa Mose na Eliya buzanye ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. ubwo bukozi burungitswe kugira ngo bukoranye abatoranijwe, baba bo mu ihanga ry'Abaheburayo aribo 144, ndetse kandi n'abo mu banyamahanga aribo abatoranijwe bo mu ishengero rya Yesu Kristo, abazoba bariko baraba ku munsi w'iherezo, aribo bategerezwa guhamagagwa bakegeranizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kugira ngo ngaho dutegurwe, kugira ngo duhindurwe tuzamugwe ku munsi w'iherezo.
Veamos la venida del Hijo del Hombre. rero reka también turabe en ukuza k'umwana w'umuntu no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi, donde dice, vi descender del cielo ahavuga otro ángel hati fuerte, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Aha turahafise ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umumarayika w'inkomezi, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariwe mu myaka 2000 iheze yaje hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu mubiri w'umuntu muri cya gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Ntiyari uwundi, ntibyari ibindi, kwari kuza kwa jambo uhoranye n'Imana, akaba yari Imana, ariwe yigize umubiri, akaba hagati mu biremwa abantu, hagati mu gihugu cy'Abaheburayo. Igihe Imana yavugisha umuvugishwa n'Imana Maraki mu kigabane cya gatatu ku bijyanye no kuza kwa Mesiya, yavuze ko yari gutuma uwuza yitegurira inzira. Uwo yabaye Yohana Umubatizi. Mu kigabane cya gatatu muri Maraki haravuga hati, umve ngira ntume integuza yanjye indoraniriza inzira imbere yanje. Uwo yabaye Yohana Umubatizi, ariwe yajya ariko arategurira inzira umwami, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezereregwa. Haraje niko Uhoraho nyine ingabo agize. Ninde yari kuza? Umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano, ariwe yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose mu kigabane cya gatatu mu Kuvayo ati, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uyo marayika w'isezerano cyangwa marayika w'Uhoraho ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuko yo uwo ni Imana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, ariyo mu nyuma yigize umubiri ibi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu, ariryo risobanurwa ngo umukiza canke umucunguzi, kugira ngo akore igikorwa cy'agakiza, igikorwa cy'ubucunguzi, apfiriye ku musaraba i Karuvariyo, yishyize ku ibyaha byacu, gutyo akariha ikiguzi cy'ubucunguzi. Rero uyu nyene marayika w'isezerano waje mu myaka 2000 iheze, akaza hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu mubiri w'umuntu, niwe nyene yabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Icyo nicyo gituma we yashobora kuvuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana Mutagatifu mu kigabane c'8 umurongo wa 56 kabandanya ati, Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye arahenezerwa. Nuko rero Abayuda baramubwira bati, ubu utaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. We ngaha arashinga intahe yuko imbere ya Aburahamu, imbere yuko Aburahamu aza akabaho ngaha ku isi, ko we yari ariho, Yesu we yari ariho, kuko yabaye imbere ya Aburahamu. Yohana nawe nyene yaravuze ati, nyuma yanje hazoza uwunduta, uwo yabayeho ntarabaho, yabayeho imbere yanje, ariko yazi inyuma ya Yohana. Rero Yesu yazi inyuma ya Yohana, aza n'inyuma ya Aburahamu, ariko yabayeho imbere ya Aburahamu, abaho n'imbere ya Yohana. Kandi byongeye yabayeho n'imbere ya Nowa, yabayeho imbere ya Seti, yabayeho imbere ya Abeli, yabayeho n'imbere ya Adamu nawe, kuko we n'ijambo yahoranye n'Imana, akaba yari Imana uwaremye byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. We ni umuremyi w'amajuru n'isi, uwaje ari imbere mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Ibanga ryo kubaha Imana rirakomeye cyane. Imana yaragaragariye mu mubiri, niko Pawulo Mutagatifu abivuga muri Timoteyo wa mbere ikigabane cya 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Rero murabona ni ibanga rikomeye cyane, ariko ni ibanga ryazanye agakiza, ubucunguzi ku kiremwa muntu, kuko biciye mu mubiri ufadika uwo marayika w'isezerano yakoresheje mu kuza kwe kwa mbere mu mubiri w'umuntu. Yishyize ku ibyaha byacu, yishura ariha ikiguzi cy'ubucunguzi.
por nosotros. yaradupfiriye. La muerte que nosotros teníamos urupfu que recibir, twebwe twategezwa recibió él. kwakira niwe Y por yagwakiriye, eso es que él niwe tuvo que ir. rwabaye ko icyo nicyo gituma yategerejwe kujya ikuzimu. ariko aho yarabwiye ubutumwa ubugingo bwari buri mu ibohero, ubwari buri hariya ikuzimu, ariko ntiyababwiye ubutumwa bwo kubabwira agakiza, ahubwo bwari ubutumwa bwo kubatsindisha, bwo kubakatira, kuko ntibizeye ntibizeye Nowa. ntibari barizeye Nowa igihe Nowa yari ku isi ariko aravuga ijambo, ariko aramenyekanisha ko hagiye kuza umwuzure. rero nimuraba ingene Kristo yagiye hariya akababwira ubutumwa, ubugingo buri mu ibohero, uko ariko bivugwa muri Petero wa mbere ikigabane cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20 havuga hati, kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana, yishwe umubiri. ni ukuvuga yuko icyapfuye wabaye umubiri gusa, umubiri we ufadika, ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu, nibwo yagiyemwo. abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. ni gute Kristo yagiye ikuzimu ahari hari izo mpwemu ziri mu ibohero akazibwira ubutumwa? Yagiye mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga yuko yagiye ari mu mubiri we wa teofaniya, ari wari umubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko wo mu buringanire bwa 6. kandi yarababwiye ubutumwa ngaho. izo mpwemu ziri mu ibohero, ni ukuvuga haravuga hati nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa. muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. rero murabona aba bantu bose batizeye umuvugishwa n'Imana Nowa, kandi mu yandi majambo bakaba barahonejwe igihe umwuzure waza ukabatwara bose. abo bantu mu nyuma baciye baja ikuzimu, bajya kuba ngaho ikuzimu, ariho mu buringanire bugira 5. ni ukuvuga yuko ari yindi si n'ikindi kibanza n'ubundi buringanire. rero baciye bajya kuba ngaho muri uyo wundi mubiri, ariwo ari impwemu. bari bafise imibiri, barafise imibiri yo muri ubwo buringanire bw'ubwo buringanire bwa 5, ariko Kristo ari mu mubiri we wa teofaniya mu buringanire bwa 6, yategerejwe guca mu buringanire bwa 5, kandi yaravugiyeho ubutumwa ngaho, abwira ubutumwa izo mpwemu ziri mu ibohero. abo bantu abatumviye, abatubashe mu gihe cya Nowa, ntiyababwiye ubutumwa bwo kuronka agakiza, ahubwo aho yababwiye ukubakatira, ukubatsindisha, kuko kubwo kutizera bari barahonejwe n'umwuzure. rero bari bamanutse ikuzimu mu buringanire bugira 5. hanyuma Kristo yarasohotse ava ikuzimu aca muri paradizo, aho bari bamurorereye. aho ni mu buringanire bwa 6 hari Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abera bose bo mu isezerano rya kera, kandi kuw'Imana mu gitondo yazukanye nabo. hanyuma amara iminsi 40 ku isi, n'abera nabo nyene bazutse, kandi yariyeretse abigishwa biwe mu ncuro kanaka. n'abera nabo bazukanye na Kristo bariyerekanye mu ncuro zitandukanye. ivyanditswe bivuga yuko biyeretse benshi mu gisagara cy'i Yerusalemu. ivyo biri mu kigabane cya 27 muri Mateyo mutagatifu ku murongo wa 51 na 53 haravuga hati, igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitantamukamo kubiri, uhereye hejuru ugashyitsa hasi. isi iratigita, ibitandara birasadagurika, imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa, bava mu mva amaze kuzuka, ni ukuvuga inyuma y'izuka rya Yesu Kristo. bashyika mu gisagara cyera, babonekera benshi. bariyeretse abantu benshi mu gisagara cy'i Yerusalemu. rero turashobora kubona ingene Kristo umukiza wacu ari we marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, uwari yarabohoye ihanga ry'Abaheburayo, ari we yari yarigaragarije mu isezerano rya kera, yigaragaza nka marayika w'uhoraho.
ariyo mana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, kandi mu yandi majambo afise izina ry'Imana, kuko Imana yonyine ubwayo irashinga intahe ku bijyanye n'umumarayika wayo mu kigabane cya 23 mu gitabo cyo kuvayo umurongo wa 20 kugeza ku wa 23, aho ivuga iti ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, muze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Nihe haba izina ry'Imana? Mu mumarayika wayo uwarungitswe ku ihanga ry'Abaheburayo, kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo barokogwe babohogwe, kuko marayika w'Uhoraho ni Imana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Ariko uyo mubiri wa teofaniya buri gihe uko wagaragarira hagati mu ihanga ry'Abaheburayo witwa umumarayika w'Uhoraho, kuko umumarayika bisobanura intumwa. Rero turabona Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo igaragariye mu mubiri wa teofaniya, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi yitwa Imana. Iyo igaragariye mu mubiri wayo wa teofaniya yitwa umumarayika, marayika w'isezerano canke marayika w'Uhoraho. Hanyuma yarigize umubiri ibi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Murabona, haravuga hati azoza amaze kurungika integuza yiwe. Mu iki kigabane nyene cya 3 cyo muri Maraki haravuga hati kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Haraje niko Uhoraho nyene ingabo agize. Ninde yari kuza inyuma ya Yohana Umubatizi? Hari kuza umwami Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano, n'uvuga marayika w'Uhoraho. Kandi igihe yaje gute? Yaje yambaye umubiri w'umuntu, yambaye umubiri wo muri ubu buringanire, umubiri uboneka, ari wo waremwe n'Imana iwuremera mu nda ya Mariya, aho yaremeye akaremangingo kazima, ariko kagwiriye akaremangingo kaja ku kandi. Gutyo habaho umubiri wa Yesu, ari wo wavukiye i Betelehemu y'i Yudaya, uvuka uvyawe n'umugore akiri inkumi itarabona umugabo, ikomoka mu mwami Dawidi. Icyo nico gituma yategezwa kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya, kugira ngo ashitse ubuvugishwa bw'uko Mesiya yari kuza akomotse mu ruvyaro rw'umwami Dawidi. Gutyo rero akavuka ku mugore akiri inkumi wo mu muryango wa Yuda, kandi yari kuvukira he? I Betelehemu y'i Yudaya, nk'uko biri mu buvugishwa. Rero turabonye ibintu byose byashikijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Turabonye ko kwabaye ukuza kwa jambo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, aje yambaye umubiri w'umuntu, wabaye umwambaro wiwe w'umuntu, kandi yabaye ingoro yiwe muntu iyo we yagaragariyemwo. Kandi aho mu yandi majambo hari handitswe izina ry'Imana ry'igikorwa cyayo cy'ubucunguzi, icyo yari gukorera ku musaraba i Karuvariyo. Kuko izina rishigwa hehe? Rishigwa mu mwambaro, muri uwo mwambaro muntu uwo we yari kuba afise mu kuza kwiwe, kandi byongeye ni ingoro yiwe. Rero izina rishigwa mu ngoro y'Imana. Ni nk'uko mu isezerano rya kera izina ry'Imana ryari riri mu ngoro, kuko ryari riri mu kibanza cy'ahera cyane ku isanduku y'isezerano, ahari hari marayika w'isezerano. Kandi aho muri marayika hari izina, n'umuherezi mukuru nawe yaba yanditswe ku izina ry'Imana mu ruhanga rw'iwe ku gasate k'ibati ka zahabu. Kandi icyo nicyo gituma tubona ko Kristo nk'umuherezi mukuru afise izina ry'Imana. Icyo nicyo gituma Kristo yavuga
de mi Padre. ati naje mu izina rya Y data. también en otra ocasión, N'ikindi gihe naho yaravuze San Juan. muri Yohana En el libro mutagatifu, de San Juan, mu gitabo cya capítulo Yohana 12, mutagatifu ikigabane cya 12 verso 28, umurongo wa Evangelio según San Juan, 28, capítulo 12, ikigabane cya 12 muri Yohana umurongo wa 28. Ni muri abi byo Kristo avuga ngaha: Padre, glorifica data, tu nombre. shimagiza izina ryawe. Entonces vino una voz Maze del ijwi cielo, riva mu ijuru lo he glorificado riti ndarishimagije, kandi nzokongera otra vez. kurishimagiza. Lo glorificó en su Yararishimagije mu kuza kwe kwa mbere. colocando su nombre en el velo de carne, Izina ryiwe arishyize mu gitwikirizo cy'umubiri, la obra akora correspondiente igikorwa de redención, kigezweho cy'ubucunguzi, en ese nombre, agikoze en mu el iryo nombre zina, de Dios mu Padre. izina ry'Imana ry'ubucunguzi. Y para el día postrero Kandi ku munsi w'iherezo será glorificado el nombre rizoshimagizwa de Dios. izina ry'Imana, kuko yo yaravuze iti nzokongera kurishimagiza aho ni mu kuza kwe kwa kabiri. Y ahora para esto Rero dice Apocalipsis icyo nicyo gituma mu capítulo byahishuriwe 12, Yohana ikigabane cya capítulo 12, vamos a ver, canke reka capítulo turabe ni mu 3, kigabane cya capítulo 3, gatatu munyihanganire umurongo wa 12 dice al que venciere, haravuga hati: lo haré columna en el templo de mi unesha Dios, nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazohasohoka ukundi. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje. el nombre de Dios va a ser Izina escrito ry'Imana sobre una persona, rizokwandikwa ku sobre el muntu, vencedor. ku unesha, Así como el nombre de Dios va a nk'uko ser izina ry'Imana ry'ubucunguzi sobre Jesús, ryari ryanditswe kuri Yesu, ¿cuál fue el vencedor? ari we yabaye unesha, yararonse intsinzi, Y así obtuvo la redención. gutyo araturonkera ubucunguzi twebwe twese. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Kandi nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandikako n'izina ryanje rishya. Hariho abantu batazi yuko Yesu Kristo afite izina rishasha, ariko ngaha wenyene arabivuga ko afite izina rishasha, kandi iryo ni izina we azokwandika ku unesha. Y ese vencedor será Kandi uwo anesha el ángel del Señor azoba ari umumarayika w'Umwami Yesu Kristo, ari we en el día posterior. ku munsi w'iherezo azoba ari hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Por eso es que en Apocalipsis Icyo nicyo gituma mu capítulo byahishuriwe 12, Yohana ikigabane cya 2 umurongo w'17 dice, el que tiene oído, havuga hati: oiga lo que el Espíritu uwuri n'ugutwi dice a niyumve las icyo iglesias. mwema abwira amashengero. Al que venciere, Unesha daré a comer del nzomuha maná kuri escondido. manu yanyegejwe. Ese maná escondido es Iyo la manu revelación yanyegejwe de ni uguhishurirwa Jesucristo kwa Yesu para Kristo, uguhishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi w'iherezo, uguhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, hamwe n'igikorwa cyose Él realiza en su we segunda akora mu venida. kuza kwe kwa kabiri. Y le daré una piedrecita Kandi nzomuha blanca, ibuye ryera, y en la piedrecita kuri iryo buye escrito handitswe ku un izina nombre nuevo, rishasha, el cual ninguno conoce, nta muntu sino arizi aquel que lo recibe. atari uzorihabwa. Esa piedrecita blanca Iri buye ryera es la misma piedra, no ni naryo buye nyene que dio el ridasituwe profeta n'amaboko en el iry'umuvugishwa capítulo Daniyeli yabonye mu kigabane de su libro, cya 2 mu gitabo ciwe, interpretó el sueño a la aho reina yasobanuriye indoto Nabucodonosor, umwami el cual Nebukadineza, vio el ari we yari reino yabonye ubwami bw'abanyamahanga bushushanijwe mu gishushanyo ikibumbano, con cabeza de oro, gifise umutwe wa zahabu, brazos de plata, amaboko vientre n'igikiriza y by'ifeza, muslos de inda n'ibibero bronce, vy'umuringa, piernas de hierro amaguru y pies de y'ivyuma, hierro y de hamwe bronce. n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Esos son los diferentes imperios Ubwo n'ubwami butandukanye bwo mu nganzi y'abanyamahanga: ubwami bw'i Babuloni bwashushanijwe mu mutwe wa zahabu, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwashushanijwe mu gikiriza n'amaboko vy'ifeza, ubwami bw'Abagiriki bwashushanijwe mu nda n'ibibero vy'umuringa, n'ubwami bw'Abaroma bwashushanijwe mu maguru y'ivyuma. Kandi ku munsi w'iherezo naho ubwami bw'Abaroma nyene buvanze n'ibumba, ibyo n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, aho abami 10 bazoha ububasha n'ubutware bwabo igikoko. Iyo ntambuko y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba ni intambuko mu gihe cya nyuma
izo bihari mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ukuza kwa Kristo gushushanijwe mu kuza kw'ibuye ridasiturwa n'amaboko. Aho rero niho haba uguhura kw'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba bihura no kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko. Kuko mu kuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwa mbere kw'ibuye ridasituwe n'amaboko, turabona ko amaguru y'ivyuma yakubise akomeretsa Kristo ku musaraba i Karuvariyo. Ariko mu ntambuko y'amaguru y'ivyuma, ibuye ridasituwe n'amaboko ntiryari gukomeretsa ngo rikubite ico gishushanyo. Murabona, ico nico gituma igihe Petero yari ashatse gusokorora inkota, Kristo yamubwiye ko atobikora. Kandi igihe Pilato yari amubajije ku bijanye nimba Yesu yari umwami, yabajije Yesu, Kristo yaramubwiye ati ico nico canzanye mu isi. Ariko kandi yaranamubwiye ati ubwami bwanje si ubwo mu iyi si. Ni ukuvuga yuko ubwami bwa Kristo atari ubwo muri iyi si, si ubwo mu nganji y'abanyamahanga, ntiburi mu ntambuko n'imwe z'ubwo bwami bw'abanyamahanga, ntiburi mu ico gishushanyo umwami Nebukadineza yabonye. Ubwo bwami bwa Kristo n'ubwo ibuye ritasituwe n'amaboko, iryo umwami Nebukadineza yabonye arisobanurirwa n'umuvugishwa Daniyeli, kuko bivuga yuko igihe iryo buye ridasituwe n'amaboko ryaza rikagwa ku gishushanyo ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, ryarabimenyaguye. N'umuringa n'ifeza n'izahabu byose biramenagurika, ntihasigara n'ibivunjivunji canke umunyota w'ubwo bwami canke izo ntambuko z'ubwami bw'abanyamahanga. Ariko bivuga yuko ibuye ryo ryakuze riba umusozi munini, no kuvuga ubwami bukomeye. Iyo ni inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Mbega murabona yuko ubwami bwa Kristo atari ubwo mu iyi si, butari mu bwami bw'abanyamahanga. Ubwami bwa Kristo bwo ni ubwami bwo mu ijuru. Nuko rero ubwo bwami bwa Kristo aribwo bwagumye buriko burakogwa bushigwaho, kuko Kristo yarabwiye abigishwa biwe ati nk'uko data yambikiye ubwami, nanje mbabikiye ubwami. Rero ubishengero ry'umwami Yesu Kristo ryagumye ririko rirakura, uva mu ntambuko uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi, rikura nk'umusozi munini. Ariko mu buryo bufatika iryo shengero ntiryigeze riganza kuri iyi si, ariko rizoganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000. Nuko rero mu kuza kw'iryo buye ridasituwe n'amaboko, ku munsi w'iherezo, igihe inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami izoba yamaze gutanga ubutumwa bwayo bwose, ariryo jwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, hanyuma bapfiriye muri Kristo bazoca bazuka, bazukire mu mibiri ihoraho. Natwe abakiriho turi bazima tuzohindurwa. Aho rero hazoba hari amamiliyoni y'ibiremwa bizeye Kristo bacunguwe mu bihe byarenganye, nabo muri iki gihe bafise imibiri ihoraho. Kandi aho hazoba hari ubwami bwa Kristo, abantu bose bo mu bwami bwiwe, aribo arabami n'abaherezi bo mu ubwo bwami, hamwe n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Kandi n'amamiliyoni, si abantu 2 canke 3 gusa. Abo muri iki gihe cya nyuma, abo si benshi, ariko tuba dukoranirije hamwe intambuko zose z'isengero rya Yesu Kristo, rero baca baba amamiliyoni. Kandi izo ni ingabo zikomeye zo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19, ziza zizananye n'ubugendera ku ifarasi yera yo mu vyahishuriwe Yohana 19. Izo ni ingabo ziwe zikomeye zigizwe n'abantu bafise imibiri ihoraho, aribo bacunguwe na Kristo mu ntambuko z'ishengero ry'iyiwe, kubera ko Kristo yarabavugiye mu ijuru. Kandi muri iki gihe cya nyuma we aruzuza ishengero ry'iyiwe muri iyi minsi yo twebwe turiko turabamwo, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose bo muri iki gihe cya nyuma. Kandi nihamara kuzura igitigiri cy'abagize ishengero rya Yesu Kristo, aho Kristo azoca ava ku ntebe yo kutuvugira mu ijuru, kandi
a todos los que azoca han recibido yisubiza abo con su bose sangre yacunguje preciosa, amaraso yiwe y'igiciro. a los muertos en Cristo, Abapfiriye y muri los Kristo resucitará en cuerpos azobazura eternos, bari mu mibiri y a ihoraho, nosotros nos natwe transformará. azoduhindura. Y así ya estaremos Aho rero tuzoba twamaze gusa na Yesu con Kristo, cuerpos dufise eternos. imibiri ihoraho. Ahora, vean, estas son de las cosas Rero murabona ibi biri mu bintu bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma, porque en el libro del kuko mu gitabo Apocalipsis cy'ibyahishuriwe Yohana, le fue dicho a Juan que Yohana escribiera yabwiwe ko yokwandika, ko yomenyekanisha estas cosas. ibi bintu byose. Le fue dicho, escribe Yarabwiwe las cosas que has atandika visto, ibyo de ubonye, las que son, ni ukuvuga y ibihari, las que eran, ni ukuvuga y las ibyari que byaramaze son, kuba, n'ibiriho, n'ibizoba hanyuma después de y'ivyo. las que fueron, Ibyari byarabaye y Juan las había visto, kandi Yohana akaba yari y las que yarabibonye, eran hamwe n'ibyari ibiriho muri uwo mwanya, arizo zari intambuko zitandukanye z'ishengero zari zamaze gutangura, aho Kristo yariko arihishura. Kuko Kristo biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, yo muri buri ntambuko, yagumye ari hagati mu ishengero ryo mu buryo bwa mpwemu yera, ahagaragariye yihishije kandi yihishuye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, kandi yagumye aba ariko aravugisha intumwa, kuko ku ntumwa buri gihe niho buri gihe hashigira uguhishurirwa kw'Imana ko mu gihe cy'iyo ntumwa. Hanyuma biciye muri iyo ntumwa, Kristo yaravugishije ishengero ryiwe, kandi yaravugishije n'ibiremwa abantu bose, kandi yarahamagaye aregeranya abatoranijwe biwe muri buri gihe, abegeranya biciye mu kugaragara kwa Kristo yakoze mu buryo bwa mpwemu yera biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Byongeye kandi turabona ko mu guhishura kuri mu byahishuriwe Yohana harabonekamwo yuko mu iyobokamana rya gikristo hari kuzobamwo ingano n'ugwamfu, ni ukuvuga abana b'Imana n'abana b'umubi. Mu mugani w'ugwamfu n'uburo, Kristo yaravyerekanye igihe yavuga yuko umwana w'umuntu yabivye uburo, umwansi nawe akabiba ugwamfu mu murima umwe. Ni nk'uko mu itanguriro naho hari hariho ugwamfu n'uburo, ni ukuvuga ingano, Abeli hamwe n'ugwamfu Kayini. Nico gituma Bibiliya ivuga iti ntiduse na Kayini yari uwa wa mubi akica murumuna we Abeli. Rero turashobora kubona ko biciye mu ntambuko zitandukanye z'ishengero rya Yesu Kristo, naho nyene ugwamfu rwarinjiye ruba mu murima umwe. Ico nico gituma hagiye harisubiramwo mu nshuro zitandukanye, nka bimwe nyene vyaba mu gihe ca Abeli na Kayini. Mwibuke yuko bose uko ari babiri bari abantu bafise uburyo bwo gusenga, kandi bose uko ari babiri barasenze Imana. Ariko gusenga n'ikimazi vya Abeli vyaremewe, ariko ivya Kayini navyo ntivyemegwa. Uko ni nako nyene vyagiye biragenda, uva mu ntambuko uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi. Ariko murabona abo bose uko ari babiri barizera Imana, kandi batangaza yuko ibikorwa bakorera Imana, ibikorwa ko Imana bayikorera. Rero Kayini yarishe Abeli, kandi ivyo ni navyo nyene twabonye biciye muri kahise. Twarabonye ko ibintu nk'ivyo vyo mu madini byagiye biraba, kuko hariho ugwamfu ruri hagati mu buro canke ingano, kandi ugwamfu buri gihe gwamye rugaragaza guhonya ingano, nk'uko Kayini yakoreye Abeli, kugira ngo Kayini agumane umugisha wose. Rero turashobora kubona ko ku munsi w'iherezo ko ugwamfu ruzoturirwa, ruturirirwe mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Niko Yesu Kristo abivuga mu mugani w'ugwamfu n'uburo. Nimurabe ingene Kristo kandi avuga muri Matayo mutagatifu ikigabane
cya 15 umurongo wa 13 haravuga hati arabishura ati igitewe cyose data wo mu ijuru atateye kizorandugwa. Aho abariko avuga ibiremwa abantu abazorandugwa bakava ku mubumbe w'isi, kandi mu yandi majambo bazokugwa mu buzima, kandi abo ntibafise uburenganzira ku bugingo budashira. Muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 3 umurongo w'10 ukabandanya haravuga hati, Yohana Umubatizi aravuga ati, ariko arigisha avuga ubutumwa, aravuga ati, ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti, nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburire ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Rero murabona ingene Yohana Umubatizi avuga ubutumwa, avuga ibijyanye n'iherezo ry'igihe, aho ingano zizokwegeranirizwa mu kigega, umuguruka nawo ugaturirirwa mu muriro. Rero turashobora kubona ko Kristo yigishije ko hariho uburo n'ugwamfu, abana b'Imana n'abana b'umubi kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi si icyo gusa, ahubwo kandi no hagati mu iyobokamana rya gikristo hari kuzoba ugwamfu n'uburo, abana b'Imana n'abana b'umubi nabo. Ni nk'uko kandi no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu, naho ari igihugu cyatoranijwe n'Imana, kandi bakaba arabakomoka muri Aburahamu no muri Isaka na Yakobo, no mu bahungu ba Yakobo. Hagati mu ihanga ry'Abaheburayo naho nyene harabayemo abana b'Imana n'abana b'umubi. Rero turashobora kubona kuko ari ukuri tudashobora guhakana ngo tuguharire, kuko Yesu Kristo wenyine ubwiwe aravyigisha. Kandi nimba avyigisha, ninde yohava yanka agahakana inyigisho za Yesu Kristo? Nimba turabizera Yesu Kristo, rero dutegerezwa kwizera ibyo we yigisha. Ariko ikingirakamaro nuko hariho abana b'Imana, kandi tukaba turi abana b'Imana. Niki cyotuma duhangayika tugahagarika umutima ku bijyanye nuko hariho abana b'umubi, tugahava tureka gushaka yuko hobaho abana b'umubi ku isi? Nuhagarika umutima n'ibijyanye n'ivyo, we shimira Imana, kubera ko wewe uri umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa w'Imana. Naho ku isi hobaho ugwamfu, ivyo ntacyo bitwaye, ntacyo bivuze. Ikingirakamaro nuko wewe uri urugano canke ururo. Rero murabona igituma igihano cy'Imana kiza ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Igihano cy'Imana ntikiza ku ngano, igihano cy'Imana ntikiza ku bana b'Imana. Muri Maraki ikigabane cya 4 haratubwira abo igihano cy'Imana kizako. Mu kigabane cya 4 umurongo wa 1 haravuga hati, heraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora. Niko Uhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashyitsi cyangwa agashami uzobasigarana. Ubumara ruhonyanganda buzokugurugwa kubera intambara y'ibigwanisho ruhonyanganda. Ibyo bizotuma kiba igihe cyaka nk'itanure,
aho como estopa, bazoturirwa bacike ibishingwe ababi, ubwo n'ubuvugishwa. ¿qué será de los hijos? Mbega ni iki kizoba ku bana b'Imana? Haravuga ati ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Ukurasa kw'izuba ry'ubugororotsi, izuba ry'ubugororotsi rirashe rizanye agakiza ku bubaha izina ry'umwami, uko no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kristo yaravuze ati jewe ndi umuco w'isi, we niwe zuba ryacu ry'ubugororotsi, kandi mu kuza kwe kwa kabiri we ni izuba ry'ubugororotsi ariryo ribonesha ku munsi mushasha w'ikiringo, ikiringo kinini cy'ubwami, n'umunsi mushasha w'imyaka igihumbi, ikimumbi kigira indwi. Kandi aza mu munsi mushasha w'imyaka igihumbi, riza rirashe mu kimumbi kigira indwi, harashe haserutse ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuri abo bose bubaha izina ry'umwami, kandi rizana agakiza ku batoranijwe b'Imana kugira ngo bahindurwe muri iki gihe cya nyuma. Twebwe bariho turi bazima, abapfiriye muri Kristo nabo bazuke. Ivyo biri mu bintu bigiye kuba. Rero mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, mbega harimo iryo zuka ku bapfiriye muri Kristo, ari byo biri mu bintu bitegerezwa kubera mu gihe cya nyuma. Yego cyane, iryo zuka ririyo. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 20, umurongo wa 4 ukabandanya, haravuga hati mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacu, kandi ntibemeye gushyirwa ko ikimenyetso cyacu mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Bari ngaha mu izuka rya mbere, abizera umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka igihumbi. Rero ngaha turabonye ku bijyanye n'ibi bintu bitegerezwa kuba mu kimumbi kigira indwi, ari wo munsi w'iherezo imbere y'Imana. Muri ibyo bintu Kristo yarabivuze kandi yarashinze ko izuka ry'abamwizera abagiye, ni ukuvuga abapfuye mu buryo bufadika, we yaragenye, yarashinze yuko azokora iryo zuka ku munsi w'iherezo, aricyo kimumbi kigira indwi. Yohana Mutagatifu ikigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40 haravuga hati kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ryari ku munsi w'iherezo niho azobazura, kuko iki aricyo Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. N'iryari Kristo yashinze ko azozura abamwizera bagiye, avuga yuko bizoba ku munsi w'iherezo, kandi umunsi w'iherezo ni kimumbi cy'indwi. Nimurabe ingene ibi byose biri mu isezerano rya kera, tubibona kandi no mu isezerano rishasha, no mu butumwa bwiza, no mu vyete vy'abigishwa intumwa. Hanyuma naho turabibona byose bipfunyapfunyirijwe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, muri ibi bigereranyo, ibi bishushanyo biri mu byahishuwe, turahafise ibintu byabaye mu gihe cya Yohana, n'ibintu byari byaramaze kuba mu gihe cya Yohana, n'ibintu byabaye mu gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga,
hamwe n'ibintu byari kuzoba inyuma y'intambuko ndwi cyangwa ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ubu muri kahise turafise ibintu byari byaramaze kuba mu gihe cya Yohana, turafise n'ibintu byariko birabera mu gihe cya Yohana, kandi aribyo byabandanije biba mu bihe bitandukanye by'ishengero ry'abanyamahanga, aho Kristo yariko aragaragara uva mu gihe uja mu kindi. Twabonye biciye mu bihe by'ishengero igikorwa cyakozwe cya Yesu Kristo, kandi byongeye twanabonye n'ingene Sekibi yagerageje konona igikorwa cya Kristo. Rero biciye muri ibi bigereranyo, ibi bishushanyo biri mu byahishuwe, twabonye Yesu Kristo na Sekibi nawe bagaragariye ku isi. Twabonye Kristo na Antikristo biciye muri kahise ka Bibiliya muri iyi myaka 2000 imaze guhera. Kandi muri iki gihe cya nyuma ibintu bitegerezwa kuba, bitegerezwa gushika, birahishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, bisanzwe biri muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kandi ibintu byose biri ngaha bitegerezwa gushitswa. Kristo rero mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere aratubwira, reka turabe ibibera ngaha, ibyo Yohana yumva. Hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ibintu bizoba inyuma y'intambuko ndwi cyangwa ibihindwi by'ishengero ry'abanyamahanga bizohishurwa na Kristo akoresheje ijwi ry'inzamba. Ibintu byamaze kubera mu bihindwi, ivyo byaramaze kuba kahise. Rero ubu hariho ibintu bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma, kandi ivyo bihwana n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho dutegerezwa kuduga, kandi aho niho Kristo ari mu buryo bwa mpwemu yera ahagaragariye, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. We aratuvugisha akatubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba, kuko nk'uko we yavuze biciye muri buri mumarayika ntumwa muri buri gihe akavuga ibintu y'ivyo bo bategerezwa gutahura. Ubonaho ku munsi w'iherezo ibintu bigiye kuba inyuma y'ivyamaze kuba bizomenyeshwa ishengero rya Yesu Kristo biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Ico nico gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6 havuga hati, arambarira atayo majambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba, kugira ngo yerekane ibintu bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Mbega tumande arungika umumarayika ntumwa wiwe, kuko wo ni igikoresho cya Yesu Kristo cyo ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga cyo mu kimpumbi kigira indwi. Kandi mu mumarayika ntumwa wiwe, aho niho Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yigaragariza, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe arabwira ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuko guhishurirwa kose utegerezwa kuza kumuvugishwa, kandi biciye mu muvugishwa uko guhishurirwa kukamenyeshwa ihanga ry'Imana, kuko Uhoraho umwami ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga basabye biwe abo avugisha. Niko bivuga muri Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi. Kandi Imana ijambo ryayo buri gihe irishira mu kanwa k'umuvugishwa irungitse. Umuvugishwa n'Imana ameze nkanje, Uhoraho Imana yanyu azomubahagurukiriza aza bari we mwumvira. Niko umuvugishwa Mose yavuze mu gusubira mu byagezwe ikigabane c'18 umurongo wa 15 kugeza ku 19. Kubera iki? Kuko Imana ivuga ko izoshira ijambo ryayo mu kanwa k'uwo muvugishwa iyo irungitse, kandi wazovuga byose ivy'Imana, avuga byose ivy'Imana imugeze imushinze kuvuga. Uko niko Imana buri gihe yamye ivuga, kandi ico nico gituma igihe Yesu yagaragara nawe nyene yari umuvugishwa, kandi Imana
yaravuze biciye muri we. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bimenyeshwa ishengero rya Yesu Kristo biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo azoba agaragariyemwo, ariko aramuhishurira ibi bintu byose, ariko arabishyira mu mutima wiwe no mu kanwa kiwe kugira ngo nawe abivuga bibwira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ahabera ukugaragara kwa Kristo agaragaye biciye mu mumarayika wiwe, kugira ngo gutyo turonke ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba, bitegerezwa gushika muri iki gihe cya nyuma, kandi duhamagagwe, twegeranywe, dutegurwe kugira ngo duhindurwe muri iki gihe cya nyuma, kuko ibi ni bimwe mu bintu bitegerezwa kubera mu kimumbi kigira indwi, umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba w'abatoranijwe n'Imana bose bo mu banyamahanga n'abo mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi uwo muhamagaro ni umuhamagaro wa Kristo, umuhamagaro akora biciye mu mumarayika wiwe akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba, kandi iryo jwi ni ijwi rya Alfa na Omega, ijwi rya Kristo ku munsi w'iherezo ryumvikana biciye mu mumarayika wiwe. Icyo nicyo gituma kandi Kristo avuga mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:16 ati jewe Yesu, mbega uyu ninde avuga? Ni Yesu Kristo. Ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje, mbega atumande umumarayika wiwe? Ninde utumwa na Yesu Kristo? N'umumarayika wa Yesu Kristo. Ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ninde umumarayika ntumwa, umuvugishwa n'Imana ntumwa aza ariko arashinga intahe y'ibi bintu mu mashengero? N'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. We ni nawe nyene yahaye Yohana uku guhishura kuri mu byahishuwe, muri ibi bigereranyo, ibi bishushanyo biri mu byahishuwe, kandi ni nawe nyene Yesu Kristo arungika ku ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kugira ngo ashingire intahe ishengero ryiwe, arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Nuko gutyo ahishurira ishengero rya Yesu Kristo ibi bishushanyo, ibi bigereranyo bihwanye n'iki gihe cya nyuma, gutyo ishengero rya Yesu Kristo rishobore gutahura ibi bishushanyo, ibi bigereranyo by'ubuvugishwa biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ari byo bihwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi mu guhishurwa kw'ibi bishushanyo by'ubuvugishwa biri mu byahishuriwe Yohana, ari byo bihwanye n'iki gihe cya nyuma, uguhishurirwa kw'ibintu bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma ku munsi w'iherezo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoronka uku guhishurirwa, uku guhishura kwa Yesu Kristo kwagutse cyane, ku buryo gutyo rizomenya ibintu byose bizoba biriko biraba, kandi rizoshobora kubibona, ribibone biciye mu buvugishwa bwose, nubwo mu isezerano rya kera naryo ndetse nubwo mu isezerano rishasha, rizoshobora kubona ibintu bizoba biriko biraba, kandi ishengero rizoshobora kubihuza n'ivyanditswe, ribone ko ari ugushyitswa kw'ibiri mu buvugishwa bwa Bibiliya buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Ibi byose ishengero rya Yesu Kristo rizobironka Yesu Kristo arirungikiye umumarayika wiwe, ariko ararishingira intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma. Uko niko ishengero rya Yesu Kristo rizoronka ubumenyi bw'ibi bintu byose bizoba biriko biraba muri iki gihe cya nyuma, kandi ishengero rya Yesu Kristo rizohamagagwa abatoranijwe n'Imana bose kuri uyu munsi w'iherezo, bahamagagwe n'iryo jwi rirenga ry'inzamba, iryo jwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika wiwe. Gutyo rero bazohamagagwa begeranywa abatoranijwe n'Imana bose bo mu banyamahanga, hanyuma naho abatoranijwe b'Imana bo mu ihanga ry'Abaheburayo bizoba biciye mu ijwi rirenga ry'inzamba rya Alfa na Omega, ijwi rirenga ry'inzamba ry'umukunda wacu umwami Yesu Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika wiwe. Iryo jwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami ari ryo Kristo aduhesha biciye mu mumarayika wiwe, atumenyesherezamwo ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma.
ibintu bitegerezwa gushika ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kimpumbi kigira indwi, hamwe n'ibintu kandi bizoba inyuma y'ikimpumbi kigira indwi. Turabonye ibintu vyabaye, ibiriho n'ibigiye kuzoba, kandi turabonye ko kugira ngo amenyekanishe ibi bintu, turabonye ko Yesu Kristo yatumye mu marayika ntumwa wiwe, yamurungitse kuri Yohana intumwa ubwa mbere, kandi integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo avuga yuko uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo avuga ko ari uvugishwa n'Imana. Ibyo twebwe dusanzwe tubizi. Ku rupapuro rw'amajana 301 mu gitabo cy'Ibimatanijwe, Revera William Branham yaravuze ati, mwibuke neza igihe Imana yagira irokore isi, y'imbere y'umwuzure, yo yarungitse inkukuma. Mwibuke yuko inkukuma ishushanya umuvugishwa, kandi vyongeye inkukuma ishushanya Imana, kandi vyongeye inkukuma zishushanya abatoranijwe b'Imana. Igihe Imana yafata ingingo yo kurokora Isirayeli, naho nyene yarungitse inkukuma. Yarungitse nde? Uvugishwa n'Imana Mose. Ni nk'uko imbere y'umwuzure Imana yarungitse nde? Umuvugishwa Nowa. Wewe ntiwizeye yuko igihe Yohana yari mu kizinga cya Patimo, kubu butumwa bwari butunganye cyane ku buryo butashoboye gushikizwa umumarayika? Umumarayika rero ni intumwa, ariko woba wari uzi ko iyo ntumwa yari umuvugishwa n'Imana? Uravyizeye? Reka tubihinyuze. Reka turabe mu byahishuriwe Yohana 22:9 kugira ngo tubone nimba yari inkukuma. We yari umumarayika, yari intumwa, ariko yari uvugishwa n'Imana. Niwe yahishuriye Yohana iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyose. Rero reka turabe ibyo Yohana yabonye. Ni jewe Yohana numvise ivyo, ndavyibonera. Maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge. We umumarayika arambarira ato yasigaho. Nta muvugishwa n'Imana n'umwe w'ukuri yo kwemera gusengwa cyangwa intumwa iyo ari yo yose. Intumwa ni imwe. Ati kuko ndi umugura n'umugenzawe, kandi ndi mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyusenga. Byahishuriwe Yohana 22:8 kugeza ku 9. Rero iki gitabo cyari ingirakamaro cyane, kandi ni ijambo ry'Imana. Mumenye neza icyitondegwa. Iyo ijambo ry'Imana rihishuwe, ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa n'Imana, kuko uwo wenyene niwe ijambo ry'Imana rishikirako. Iyo ijambo ry'Imana rihishuwe, rigahishurirwa abantu, rihishurwa biciye muki? Biciye mu muvugishwa. Kuko ku muvugishwa aho niho haza uko guhishurirwa kw'ijambo, hanyuma umuvugishwa nawe uko guhishurirwa akaguha abantu. Icyo nicyo gituma Imana ishyira ijambo ryayo mu mutima no mu kanwa k'umuvugishwa uwo ibirungitse. Kandi icyo nicyo gituma Imana ivuga iti, azaba ari we mwumvira. Umuvugishwa Mose nawe nyene yaravuze atazabare abe ari we mwumvira. Uvugishwa n'Imana muri bene wanyu, uhoraho Imana yanyu azomubahagurukiriza, azaba ari we mwumvira. Kubera iki? Kuko Imana muri icyo gihe iba yashyize ijambo ryayo mu kanwa k'uwo muvugishwa, kandi ukumviriza uwo muvugishwa ni ukuba umuntu ariko arumviriza Imana, kuko muri uwo muvugishwa haba hari ijwi ry'Imana. Uwo muvugishwa aba ari ijwi ry'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu muri icyo gihe. Ijwi ry'Imana mu gihe cya Nowa ryari umuvugishwa Nowa, kuko muri we hari ijambo ry'Imana rije ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi ibintu byose Nowa yavuze ryari ijambo ry'Imana. Nicyo gituma umwuzure waje, kandi abatizeye barahonye. Kandi umugwi w'abantu 8 gusa ushizemo na Nowa nibo bakize. Nowa, umugore wiwe, abahungu be 3,
abakazana biwe batatu cyangwa abakobwa biwe batatu. Abo bonyine nibo bakize, kuko abo nibo bizeye baraheza bagumana na Nowa, kandi abo nibo bari munsi y'ibimazi ibyo Nowa yashikanira Imana. Kandi mu yandi majambo, ibyaha byabo byari bitwikiriwe, naho bitari bihanaguwe, ariko byari bitwikiriwe imbere y'Imana. Kandi icyo nicyo gituma Imana yabonye Nowa ko ari umugororotsi imbere yayo, kuko ibyaha byiwe byari bitwikiriwe. Rero turashobora kubona ko Kristo ariko aravuga kuri iki gihe cya nyuma. Yavuze yuko kuza k'umwana w'umuntu kwari kuzoba nko mu minsi ya nde, nko mu minsi ya Nowa. Turiko turaba mu gihe kibangabanganyo kimeze nk'igihe cya Nowa, aho ubwoko bw'ibiremwa abantu bazoronka umwuzure atari uw'amazi ariko w'umuriro mu bibanza kanaka by'umubumbe w'isi. Kandi uwo n'umuriro w'ubumara ruhonyanganda n'umuriro w'ibirunga bizoba kuri uyu mubumbe w'isi, n'amazi y'ibirunga n'umunyota w'ibirunga. Kandi byongeye n'ubundi bwoko bwose bw'umuriro buzokuguruka nabwo nyene, kuko hariho ibisagara aho uburyo bwo guteka, ingene bateka, ndetse n'uburyo bwo gushusha mu mazu kugira ngo basusuruke, ubwo buryo buhujwe n'imiringoti y'imyuka canke gaze, imiringoti ikwiye ibisagara byose. Kandi ivyo navyo nyene ni ibintu biturika. Rero ibihano vy'Imana biriko biragwa ku isi, n'ubumara ruhonyanganda bwugurutse, ibintu byose ari imyuka vyaka, navyo nyene bizotuma haba umuriro, bizokora umuriro, ariko umuriro uteye ubwoba cyane ni umuriro w'ibigwanisho ruhonyanganda. Rero murabona ingene ivyo vyamaze guhanurwa, kuvugwa ko bizoba ryari ku munsi w'iherezo. Maraki yavuze ko hazoza umunsi waka nk'itanure, kandi ababi n'inkozi z'ibibi bose bazocika ibishingwe, kandi uwo munsi uzobatongora, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Kandi nimba ari ubuvugishwa, ntawe ushobora kubibuza ibi vyamaze guhanurwa kuvugwa. Ariko kububaha izina ry'umwami, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira mu mababa yaryo rizanye agakiza. Kandi imbere y'icyo gihano no kurandurwa kuzoza, abatoranijwe bagiye bazobanza kuzukira mu mibiri ihoraho, natwe bariho tuzohindurwa. Rero tumaze kuba turi mu mubiri mushasha, tuzoba turi mu mibiri idapfa ihawe ubwiza. Kandi imbere y'uko ibihano vy'Imana bigwa ku isi, tuzojana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero nta cyago, nta kaga na kamwe kahari ku batoranijwe n'Imana, kuko ku batoranijwe n'Imana izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, no kuvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu mababa yaryo, aribwo bukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bw'abasigwa babiri, ibiti vy'imyero bibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. Mu mababa yaryo rizozana agakiza, kuko biciye mu bukozi bw'ibiti vy'imyero bibiri barahamagarwa bakegeranywa, batoranijwe n'Imana bose bakegeranywa n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi ivyo biri mu bintu bigiye kubera ku munsi w'iherezo, ari byo bitabereye mu ntambuko cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ibyo ni ibintu bigiye gushitswa mu kimpumbi c'indwi, kandi twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi haheze imyaka myinshi. Twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi. Nuko rero turi mu gihe aho ibintu bigiye kuba inyuma y'ibintu byamaze kubera mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ibintu bigiye kuba muri iki gihe cya nyuma
bitegerezwa kuba byamaze gutangura gushyitswa, kandi ibyo bimenywa gusa n'abo bonyine bazoba bariko barakira umumarayika wa Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo azoba agaragariyemo mu buryo bwa mpwemu yera, ariko arashyira ijambo ryiwe no guhishurirwa kwiwe muri uyo mumarayika ntumwa, kandi biciye muri uyo mumarayika ntumwa ariko arihishurira ishengero ryiwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe biciye muri uwo mumarayika ntumwa, ari wari umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami n'uw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko uwo mumarayika yahishuriye Yohana uku guhishura kose kuri mu byahishuwe n'uwuvugishwa n'Imana, ari we ku munsi w'iherezo yari kuzoba ari ku isi mu mubiri w'umuntu, kandi uyo ni umumarayika ntumwa w'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'uw'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi ni inshuro ya mbere aho Yesu Kristo yari kuzorungika ku ishengero ryiwe umuvugishwa w'ikiringo kinini. Icyo nicyo gituma ariko aragereranya igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu, akigereranya n'iminsi ya Nowa, kuko Nowa yari umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi anakigereranya n'iminsi ya Loti, kuko mu minsi ya Loti umuvugishwa w'ikiringo kinini yari ahari, ari we yitwa Aburahamu. Turiko turaba mu minsi bangabanganywe n'iminsi ya Nowa, iminsi bangabanganywe n'iminsi ya Mose. Mose yari umuvugishwa w'ikiringo kinini, kandi iminsi turiko turabamwo ibangabanganywe n'iminsi ya Loti, ahari hariho umuvugishwa w'ikiringo kinini yitwa Aburahamu. Rero murabona yuko muri izi nshuro zitatu, mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Mose no mu gihe cya Aburahamu, harabayeho gutikizwa, kurandurwa. Mu gihe cya Nowa, ukurandurwa guhanywa n'umwuzure ku isi y'imbere y'umwuzure. Mu gihe cya Aburahamu, ukurandurwa kw'i Sodoma na Gomora n'umuriro uvuye mu ijuru. Mu gihe cya Mose, habaye ukurandurwa, ugutikizwa kwa Egiputa mu bihano byaje kuri Egiputa, kandi hanyuma turabona ko n'ingabo za Farawo nazo zahoneye mu kiyaga gitukura. Rero turashobora kubona yuko ibyo byose ari ishusho n'urugero bigereranya ibizoba biriko biraba ku bwami bw'abanyamahanga ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho ubujyanye n'ihanga ry'Imana n'imigisha y'Imana iza ku ihanga ry'Imana, n'igihe cy'igihano, ariko kandi byongeye n'igihe cy'umugisha, igihe cy'igihano ku bwami bw'abanyamahanga no ku rwamfu, kandi n'igihe cy'umugisha ku bwami bw'Imana, ku ishengero rya Yesu Kristo n'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Icyo nicyo gituma bahamagagwa bakegeranywa, batunzwe n'Imana bose bakegeranirizwa mu ishengero rya Yesu Kristo, ahari umugisha wa Yesu Kristo, kugira ngo gutyo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Kandi ibi biri mu bintu bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma, ari byo byamaze kwandikwa muri ubu buvugishwa buri mu byahishuwe, biri muri ibi bigereranyo, muri ibi bishushanyo byo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Hariho hakoranira ubuvugishwa bwose bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishasha, ubuvugishwa bwose bufitanye igisano n'iki gihe cya nyuma. Aha niho biri mu mfunyapfunyo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Turabonye ibintu byamaze kuba, ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Mu gikorane gikurikira tuzakuba turiko turabona icigwa kiza kuba kigezweho gihwanye n'igikorane kigira kabiri, aricyo cigwa ari mpwemu w'Imana ariko aravugisha amashengero, kandi turaza kuraba ingene mpwemu w'Imana avugisha amashengero, ingene yavugishije amashengero mu bihe byarenganye, n'ingene mpwemu w'Imana yari kuba ariko aravugisha amashengero muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo gutyo bose bashobore kumviriza ijwi rya mpwemu w'Imana, ijwi rya Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma. Muri uwo mwanya
turumvise ibintu byamaze kuba ibiriho hamwe n'ibizobaho hanyuma y'ivyo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje nyene. Kandi vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, vuba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima duhindugwe, kandi twese tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tujyane n'umukunda wacu Mwami Yesu Kristo, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibandanye kubahezagira, kubaha umugisha mwese.